Morning Burundi, Uburundi burakeye. Turabaha ikaze bakunzi ba Morning Burundi TV mu makuru ya burakeye yo kuri uyu wa kane, aho tugiye kugaruka ku makuru yazindutse aravugwa hirya no hino mu ntara zitandukanye mu gihugu ndetse no mu makungu. Amakuru tukaba tugiye kuyatangurira hariya mu ntara ya Ngozi, neza na neza ku ishure ry'indaro rya Busiga, aho havugwa abana babigeme indwi birukanwe burundu kuri lise ya Busiga bazira kwiba amavoka mu kigo c'ishure. Abo bakobwa rero bakaba barirukanwe burundu inyuma yuko icaha kibagiriye, ndetse bakaba barirukanwe inyuma yuko inama y'ishure ikoranye igasanga aba bigeme bararenza amategeko y'ishure. Bamwe bakavuga rero ati ivyo birakwiye, kuko bavuga bati burya urinze aja mu kigo agashaka kwiba amavoka, uyu ejo bundi uzumva bamushize muri leta canke bamuhaye amabanga ahantu runaka, bazumva yateruye umuduga canke ikigega yagitembagaje kubera ubusuma bwiwe buzoguma bukura bw'imonogoje. Ariko kandi hakaba n'abavyeyi basaba imbabazi, bakavuga bati ico gihano kiraremereye, bakavuga bati nta kuntu umwana yo kwiba ivoka maze ugacemuha igihano cyo kwirukanwa burundu mwirise, na cane cane yuko izo voka batazivye ahubwo bari bashatse kuziba bafatwa bataraziba. Bakavuga bati bari bakwiye kubabarira, ndetse bakavuga yuko ico gihano ari nko gukubitisha inyundo isazi. Bakavuga yuko aba bana rero birengeje iki gihano kirenge, ariko nkuko biri mu rwandiko gwerekana iyo ngingo rwatewe ku mukono na Kanyange Marie Space, umuyobozi w'iryo shure, ngo iyo ngingo yisunze itegeko rishikiranganji ryo kuwa 19 Ruheshi 2020 agace karyo ka kabiri ku ngingo yaryo ya 35, aho iryo tegeko rivuga yuko amakosa akomakomeye umunyeshuri ashobora gukora ari mu ndaro agaca yirukanwa burundu. Yamara rero naho biruko muri sendika Senapes bavuga bati yuko abigisha babwiye ikinyamakuru Jimbere, abigisha babwiye ikinyamakuru Jimbere cyo mu Burundi, bavuga ko nimba atakindi kintu ciyongereye kuri iryo kosa bo barengeje urugero mu guhana abo bana. Bakavuga bati ibi no gukubitisha inyundi isazi barengeje cyane mu guhana abo bana. Bakavuga yuko bari bakwiye kubabarira, bakavuga yuko nubwo bo bari bagerageje kwiba rero bitari bikwiye cyane yuko babahana nkuko kose ico gihano yuko kirengeje iyo ngingo. Abatari bake rero bamaze kugira ico bayivuga ko, bakavuga bati by'ukuri aba bana bari bakwiye kubabarirwa. Ariko hariho n'abandi bavuga bati ahubwira ishure n'igyiza rero ko rigwaniriza ubusuma mu mizi hakiri kare. Bakavuga rero bati aba bana ni bababarire, abandi nabo bakavuga bati aba bana ni babahane nyene batange n'akarorero. Niho rero umwigisha wo muri kaminuza y'u Burundi nawe nyene mu gisata c'amategeko Alexis Manirakiza nawe nyene yerekanye ko iyo ngingo iciye kubiri n'amasezerano mpuzamakungu agenga agateka k'abana asanzwe yaremejwe n'u Burundi, asanzwe yaratewe ko umukono n'u Burundi. Ayo masezerano rero akaba akingira agateka k'abana. Bakavuga yuko aba bana bo barenganije cyane. Mutubwire rero aba bana namwe muvyumvira ku iki, kuko aba bana b'abakobwa bafashwe by'ukuri bari bagiye kwiba amavoka mu kigo c'ishure. Ntawuzi yuko bari bagiye kwiba amavoka menshi ku buryo bari kuyashora hanze, kuko aya mavoka batari bwayibe, ariko bakaba baremeye icaha yuko bafashwe bagomba kwiba aya mavoka, bagomba kuyiba. Rero ntawuzi yuko bagomba biba amavoka menshi ku buryo bayashora canke yari amavoka yo gutarika kugira ngo bayage, na cane cane yuko muzi yuko mu bigo vy'amashure inzara y'ibiriyo. Haravugwa inzara mu bigo vy'amashure, hari n'igihe usanga ari babana baba bon appétit, ugasanga abo bana rero bari bashonje bakeneye amavoka yo gutarika kugira bazoyage. Rero abavyeyi bamwe hirya no hino ku mbuga ngurukana bumenyi bakaba bagiye bagaruka kuri iyi ngingo yafashwe, bakavuga bati yamara aba bana mu by'ukuri bariko bararengana, aba bana bariko bararengana cyane. Abandi nabo bakavuga bati nibabahane babahashe, kuko ejo ivyo nivyo bisuma uzosanga biri muri leta, nivyo bisuma uzosanga biriko vyonona igihugu. Abo bana rero b'abakobwa birukanwe muri iryo shure ry'abigeme, muri iryo shure risanzwe rirongowe n'ababikira. Bakaba ari amazina yabo niyo tugiye kubasomera. Hakaba harimwo witwa Ikorineza Alice yari yiga muri pedagogy ya kabiri. Hakaba harimo kandi uwitwa Bivakumana Chanceline nawe nyene bari bigana. Hakaba Ndacayisaba Odette nawe nyene bari bigana. Niyo Nkuru Efrazi, hakaba Gatore Stephanie,
yarari muri letre ya gatatu, hakaba Irakoze Alicia, hakaba Iragaba Divine, abakaba aribo bana indwi bafashwe, abana b'abakobwa bari bagiye kwiba amavoka mu kigo c'ishure hariya kuri lycée, hariya kuri interna yo muri Busiga. Rero bakaba bahanishijwe icaha cyo kwirukanwa burundu, ariko abantu benshi bakaba bariko babigaruka ko bavuga bati aba bana mu vy'ukuri nibabareke, aba bana nibabareke bitahire, nibabareke bitahire canke aba bana basubire kwishure kugira ngo babandanye amashuri. Amakuru tuyabandanirize muri politike, aho inama nshikiranganji yakoranye kuri uyu wa gatatu itariki 28 Munyonyo umwaka wa 2024 mu Kirimba kwa Ntare, mu Kirimba Ntare Rushatsi House, irongowe n'umukuru w'igihugu nyakubahwa Evariste Ndayishimiye. Bakaba bariko biga ku ngingo 10, ingingo 10 rero bariko barigamo harimwo ingingo y'igitabo c'itungano ry'imigambi y'ubushikiranganji bw'ubudandaji, ugutwara abantu n'ibintu, amahinguriro ndetse n'ingenzi. Nuko rero ingene bariko biga ingene ico gitabo, ibiri muri ico gitabo vyoshigwa mu ngiro, ibiri muri ico gitabo rero vyotunganwa neza. Ikindi nuko inama nshikiranganji yariko iriga ku nteguro y'itegeko ry'amasezerano yo gufashanya hagati y'u Burundi na Chad, hagati y'izo leta zibiri, ndetse bongera bariga no ku rugero rw'amafaranga leta y'u Burundi izokoresha mu gice ca kabiri c'umwaka wa 2024 ushira 2025 ndetse n'ibindi. Ivyo ni vyari muri izo ngingo 10 inama nshikiranganji irongowe n'umukuru w'igihugu yari kiriga kuri uyu wa 27 Munyonyo 2024. Amakuru tuyabandanirize mu gihugu kibanyi c'u Rwanda, aho igihugu kibanyi c'u Rwanda, u Rwanda rwaraye rusubije Salman Khan, aho yari yagirizwa na leta y'Ubuhinde, yari mwagiriza yuko yoba yaragize ibikorwa vy'iterabwoba n'ibindi bisa navyo. Uyu rero Salman Khan akaba yatanzwe na leta y'u Rwanda, aho yarari mu Rwanda yari yarahungiye, bivuga yuko yari yahunze ubutungane. Igihugu rero c'Ubuhinde kikaba cyasubije uyu yagirizwa ukwiheba, yagirizwa ubwihebe, yagirizwa ibikorwa vy'iterabwoba mu gihugu c'Ubuhinde ndetse n'ibindi bisa navyo. Akaba ari ubusabe igihugu c'Ubuhinde cyari cyarashikirije leta y'u Rwanda, maze leta y'u Rwanda iramufata yongera iramushikiriza ubutungane, akaba agiye gukurikiranwa n'igihugu c'Ubuhinde. Rero nivyavugishije benshi cyane mu Burundi, aho igihugu c'u Rwanda gisanzwe kandi kidafitaniye amasezerano, nta masezerano gifitaniye na leta y'Ubuhinde yo guhanahana imfungwa, yo guhanahana abakurikiranwaho ivyaha. Ndetse rero ibi abarundi rero bakaba bavuga bati mbega mu Burundi ho ni ryari, na cyane yuko imigenderanire iri hagati y'u Rwanda n'u Burundi hanininya yagiye itosekara, bivuye yuko Burundi hari habo bugasaba yuko ubutungane bwo mu gihugu c'u Rwanda bwoshikiriza abakurikiranwa na leta y'u Burundi basanzwe bagirizwa ivyabaye mu mwaka wa 2015 mu Burundi, basanzwe bari ngaho mu gihugu c'u Rwanda bahungiyeyo. Uburundi rero bukaba busaba u Rwanda yuko bwoshikiriza abo bantu bose kugira ngo Uburundi bubakurikirane bacigwe imanza. Rero abarundi bakavuga bati ko u Rwanda rurinze ruha igihugu c'Ubuhinde rugatanga umuntu asanzwe akurikiranwa n'ubutungane mu gihugu c'Ubuhinde, kandi Ubuhinde bukaba budafitaniye amasezerano yo guhanahana abakurikiranwa ivyaha hagati y'ibi bihugu vy'u Rwanda n'Ubuhinde. Bakavuga bati rero yuko u Rwanda rurinze rukora ivyo, ngira hariho icizere yuko n'u Burundi buzohabwa ivyo bwasabye, buzohabwa bo bwasabwe yuko bwohabwa basanzwe barasavye ubuhungiro ngaho mu gihugu c'u Rwanda, kuko ico ari kimwe mu biboshe imigenderanire iri hagati y'ibi bihugu. Ndetse ibihugu musanzwe muzi yuko bisanzwe vyarugaye n'imipaka. U Burundi bwugaye umupaka wo hasi, hamwe umupaka wo hasi busanzwe buhanahana n'u Rwanda. Ndetse rero hakaba haciye igihe kinininya, bivuye yuko hari n'umuhari w'abagwanyi bo mu mugwi wa Red Tabara bakoze amabara bagatera mu Burundi, bavuga yuko baciye ku mupaka w'u Rwanda. Rero ivyo vyose bakavuga bati abo bantu ko bari ngaho mu gihugu c'u Rwanda, u Burundi burakeneye yuko igihugu c'u Rwanda cotanga abo bose bagirizwa ivyaha mu Burundi, bagacirwa urubanza ngaha i Bujumbura, bagacirwa urubanza i Gitega, ndetse bagacirwa urubanza ngaha mu Burundi ku vyaha u Burundi busanzwe bubagirizwa. Ibiganiro rero bikaba bikomeza hagati y'u Burundi n'u Rwanda,
hakaba hariho intambwe iterwa hagati y'u Burundi n'u Rwanda, aho ababijeje baguma baganira bongera baganira ku kungene hotoga umuti, ku kungene ibi bihugu rero byohanahana abagirizwa ivyaha, hanyuma bakaganira ingene vyogenda kugira ngo abagirizwa ivyaha mu Burundi basanzwe baratse ubuhungiro mu Rwanda bakurikiranwe, ndetse n'u Rwanda nago rukeneye abagirizwa ivyaha mu Rwanda abo bari ngaha mu Burundi, Uburundi nabwo bukabatanga. Bikaba biri rero mu byo bariko baganira ko, bikaba biri mu bikomeje kuganirwa ko hagati y'abategetsi bo mu Burundi ndetse n'abategetsi bo mu Rwanda kugira ngo batorere inyishu iki kibazo c'imigenderanire iri hagati y'ibi bihugu bibanyi bisanzwe bisangiye amateka menshi, bisangiye urubibe, ndetse rero bikaba bisangiye na kahise cyane, kuko hari kahise kenshi gahuza ibi bihugu bisanzwe bisangiye n'ururimi ndetse bisangiye vyinshi. Amakuru tuyakomereze muri ya ntambara Ukraine iriko iragwanamwo n'Uburusiya. Muri Ukraine rero ibintu bikaba bikomeje kuguma bihinduka. Murabizi yuko iyi ntambara ihindura isura uko bukeye uko bwije, aho buri munsi hari biba vyiriwe biravugwa, hari biba vyabaye, ndetse rero tukaba tugaruka ku makuru avugwa muri kano karere hano muri Ukraine no mu Burusiya, ndetse basanzwe bariko baragwana. Rero kuri uyu wa 27 Munyonyo 2024 igisirikare cy'Uburusiya rero kikaba kivuga yuko cigaruriye igisagara gito cyo mu gisagara ca Ririnka, aho rero ni mu ntara mu karere ka Donetsk, ndetse mu buseruko bwa Ukraine, aho hasanzwe hari intambara Uburusiya buriko buhangana na Ukraine cyane. Bumaze igihe buguma buvuga yuko Uburusiya bwafashe uturere dutandukanye. Amakuru rero yemezwa n'umushikiranganje ajejwe igisirikare canke ajejwe kwivuna abansi mu gihugu c'Uburusiya, akaba yemeza yuko igisirikare c'Uburusiya kiguma gitera intambwe buri munsi, uko umunsi ugenda baguma batera begera imbere, na cyane cyane mu gisagara ca Pokrovsk, mu gisagara ca Pokrovsk, ndetse muri iyo ntara ya Donetsk ndetse na Donbass, aho Uburusiya bukomeje kugwana cyane, bukomeje kuguma butera imbere. Akavuga yuko Uburusiya bumaze gufata ahatari hake kuri iki gihe. Rero muri kino gihe Uburusiya rero muri iyi ntambara buriko bugwana na Ukraine ishigikiwe n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, ibihugu birimwo ibihugu byo muri Europe ndetse na Amerika. Intambara rero ikaba igeze uno munsi, ikaba igeze ku munsi w'igihumbi n'indwi, aho rero mu gace kandi mu Burusiya no mu gace ka Kursk, aho Ukraine hagati mu Burusiya, Ukraine yafashe ako gace, ikaba ifise aho yafashe iriko iragwana, iriko irarinda. Igisirikare c'Uburusiya rero kikaba gikomeje gutera ibitero kishaka kuhigarurira, ndetse bakavuga yuko igisirikare ca Ukraine kiri hafi guheba ico gice cafashe, kubera ko kigeramibona cyane cyane yuko twababwiye yuko abasirikare benshi cyane abo muri Korea ya ruguru basanzwe bari mu Burusiya, aho bari muri ico gice bagomba kugwana, bariko bategura igitero simusiga bafatanije n'Abarusiya kugira ngo bigarurire kano gace. Ndetse rero bikavugwa yuko muri kano gace igisirikare ca Ukraine kigeramiwe cyane, kitorohewe ku rugamba, kuko Uburusiya bukomeje gusuka ibisasu n'umuriro ku basirikare ba Ukraine basanzwe bari muri ako gace. Ako gace bavuga yuko ariko ka mbere Ukraine yashizemo inguvu, karimo nk'abasirikare karuhariwe bamenyereje bikwiye ba Ukraine kugira ngo bagende kurinda ako gace ntikasubire ngo kagwe mu minwe, ngo akagwe mu maboko y'Abarusiya, kuko bavuga yuko mu minsi iza, igihe umukuru w'igihugu mushasha, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump azoba yamaze gufata ubutegetsi, bavuga yuko azosaba yuko ibi bihugu byose biganira. Bakavuga yuko rero Ukraine iriko yitegurira yuko bazoja kuganira. Ukraine ifise ako gace k'Uburusiya, ako gace kakaba ariko kazotuma yuko ishobora gusaba yuko Uburusiya nabwo busubiza ibice bwafashe, kugira ngo Ukraine nayo isubiza agace yafashe ko mu Burusiya, ndetse bikazoshobora gutuma ibiganiro biba bigereranye, ndetse hariho inguvu Ukraine ifise ku ruhande rwayo, ishobora kuvuga iti twebwe natwe turafise ivyo twafashe, twebwe natwe turafise aho twafashe mu Burusiya, mu gihe batoha dusubiza aho nabo bafashe, ntidushobora kurekurana. Cyane cyane yuko perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky avuga yuko
atarota heba agace na gatonya ko ku butaka, adashobora guheba ubutaka na butonya bwa Ukraine. Mu gihe rero Uburusiya bumaze gufata igice kitari gito ngaho mu gihugu ca Ukraine, ndetse bukaba bukomeje butera intambwe buri munsi muri iyi ntambara igeze ku munsi w'igihumbi n'indwi, intambara imaze igihe kinininya iri kiraba, imaze guhitana benshi, imaze guhitana byinshi. Ndetse rero ibi bihugu abantu bakaba biyumvira ati mbega ibihugu bizoganira bimeze gute? Bazoganira arinda afise inguvu, ninde azokwemera guheba muri aba bakuru b'ibihugu babiri, Vladimir Zelensky wa Ukraine ndetse na Vladimir Putin w'Uburusiya. Bakaba bazoganira, mbega ibiganiro bazoganira ninde azoba afise inguvu, ninde azoheba, bizogenda gute? Canke mbega bazoganira ko bavuga yuko ibihugu vyo mu burengerazuba bisanzwe bishigikira, ibihugu bisanzwe bishigikira Ukraine bitazoreka kuguma biyishigikira, na cyane yuko n'ubu hariho inama ibihugu byaraye bikoranye na perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky kugira ngo bimwereke ingene bigiye kubandanya bimushigikira, na cyane ko byamwemereye yuko ashobora gukoresha ibigwanisho yahawe, imisire zirasakure cyane kugira ngo arase ku mapozisiyo y'Abarusiya basanzwe barafashe muri ico gihugu ca Ukraine, hanyuma ashobore kwivuna umwasi, na cyane yuko Uburusiya nabwo buriko bukoresha ibigwanisho bikomakomeye kugira ngo bwigarurire uduce dutandukanye, ndetse bwonone ibirindiro bitandukanye Ukraine isanzwe ifise, ndetse naho iri kirabika ibigwanisho ihabwa n'ibihugu byo mu burengerazuba. Iyi ntambara rero ikaba ikomeje, ariko kandi Uburusiya bukaba butera intambwe, nubwo perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky wewe aguma asaba yuko bomuha ibigwanisho bitandukanye bikomakomeye bishobora kurasa kure, ndetse yongere bamuhe n'uburyo bwo kwirinda, arinda ikirere ca Ukraine kugira ngo yirinde misile z'Abarusiya zikomeje gutegwa mu gihugu ca Ukraine, kugira ngo ntabangamigwe cyane n'izi misile ziva muri Ukraine, ziva mu Burusiya zigwa muri Ukraine, ndetse akomeze kwirinda, hanyuma agwana urugamba ku mirongo y'urugamba hariya muri Donetsk na Donbass, aho urugamba rukomeje, ndetse no mu gace ka Kursk ko mu Burusiya ahasanzwe yarafashe. Abasirikare biwe bakomeze kugira inguvu nyinshi bashira mu kugira barinde igihugu, na cyane barinda hasi, ariko hejuru hasanzwe harinzwe n'ubwo bwirinzi canke ubwo burinzi busanzwe butangwa n'ibihugu nka Amerika ndetse n'ibihugu byo muri Europe, muri hariya Buraya. Ivyo bihugu bishigikiye Ukraine bikaba vyemera yuko bishobora gushigikira iki gihugu, aho twavuga nk'igihugu ca Allemagne. Igihugu ca Allemagne kivuga yuko kizorungikira igihugu ca Ukraine mu mpera z'uyu mwaka, uyu mwaka uzohera, carungikiye ubwo bwirinzi bwo mu kirere Ukraine, ndetse bakazorungika systeme zibiri nk'uko basanzwe bari barakoze. Hari ivyo bari bahaye Ukraine, bakaba bavuga yuko kugira ngo Ukraine ikomeze kurinda ibisagara bitandukanye, uyu mwaka uzohera bahejeje kurungika ubundi burinzi cyangwa ubundi bwirinzi busanzwe buzwi yuko bukomakomeye cyane kugira ngo igwanye misile ziterwa n'Abarusiya. Kuko nkuno munsi rero mu ijoro ryakeye Uburusiya bukaba bwarateye drone nyinshi cyane muri Ukraine, ndetse izo drone zikaba zimwe zarashoboye guhagarikwa mu kirere n'ubwirinzi Ukraine yahawe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu bisanzwe biyishigikira, ariko hariho zimwe zashitse hasi zikonona ibintu kuko zari nyinshi cyane. Bivuga yuko zari drone zirenga 400. Rero izo drone zikaba zarononye ibikorwa bitandukanye, ahari ibice bitandukanye n'ibirindiro bya Ukraine by'igisirikare ca Ukraine, ndetse n'ahari imirongo y'umuyaga nkuba. Bakaba bavuga yuko rero Ukraine ikeneye ivyo bishobora kuyifasha kurinda ikirere cayo, ikeneye byinshi cyane kugira ngo irinde ahantu henshi hashoboka, irinde ahantu henshi hatandukanye. Ni igihugu ca Ukraine rero muri iyi ntambara kimaze igihe kinini nyakiriko gishigikirwa n'ibihugu byo mu burengerazuba ndetse na Amerika, ariko kandi Uburusiya nabwo buriko bushigikirwa cyane n'Ubushinwa ndetse na Korea ya ruguru, ikaba iriko irashigikira cyane Uburusiya. Aha rero hakaba hariho n'ibyitezwe cyane yuko hashobora kurungikwa abasirikare bavuye mu bihugu bya Buraya ndetse no mu bihugu byo mu burengerazuba, aho twavuga nko mu Bufaransa, aho perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron avuga yuko
bashobora kurungika abasirikare baje kugwana ku ruhande rwa Ukraine, na cyane cyane yuko Ukraine mu bituma itsindwa cyane cyane ku rugamba bavuga yuko ifise igisirikare gikeya ugereranije n'igisirikare Uburusiya bufise, nubwo y'ibigwanisho izokwama ikeneye abagabo bagenda kugwana ku ruhande rwayo. Rero Ubufaransa n'ibindi bihugu biriko birakekeranya kurungika abasirikare babyo. Ubufaransa bukavuga yuko bushobora kurungika abasirikare ariko butazorungika abasirikare ba nyabo b'Ubufaransa, ariko buzorungika abasirikare buhembwa, bamwe bitwa aba mercenaires bashobora kugenda kugwana ku ruhande rwa Ukraine bakaza barahembwa, ababyifuza abo bitwa aba volontaire bashobora kugenda kugwana b'Abafaransa. Ubufaransa bukaba buvuga yuko abo burashobora kubarungika, barashobora kubatanga bakagenda kugwana ku ruhande rwa Ukraine. Nibikomeje kwigwa ko ibi bihugu rero navyo nyene biba bifise ubwoba, na cyane cyane yuko umukuru w'igihugu c'Uburusiya Vladimir Putin aguma atera ubwoba ibi bihugu, avuga yuko ibihugu bikomeje gushigikira Ukraine atazotinya atazokekeranya kubitera nawe, kubera ko azoba ari karivuna ibihugu byamuteye, na cyane cyane yuko ibi bihugu bisanzwe bifise ibigwanisho bikomakomeye bishobora kononera Uburusiya. Akavuga yuko rero batazotinya gutera ibi bihugu, na cyane cyane batazotinya no gukoresha bya bigwanisho karundura, bya bigwanisho ruhonyanganda, cyane cyane yuko ibi bigwanisho igihe Uburusiya bwo bikoresha bishobora konona ubuzima, bishobora konona ibintu byinshi cyane. Abantu benshi rero ibihugu byinshi bikaba bitinya, bikavuga bati iki nitwagikora cyangwa nitwaguma dukokeza ingwano, nitwaguma duha ibyo dufasha Ukraine ikagira ibyo yonona cyane mu Burusiya, uyu mukuru w'igihugu cy'Uburusiya arashobora gukoresha bino bigwanisho ruhonyangandi, bigwanisho rutura bikonona cyane, canke agakora ibidasanzwe, agakora amahano, agakora ibitokogwa mu konona igihugu ca Ukraine canke mu gutera ikindi gihugu. Hanyuma ingwano yari sanzwe irikira hagati y'ibi bihugu, nubwo hari abashigikiye igihugu ishi canke kiriya, iyi ngwano igahava ingwano y'isi, aho bosanga batagishoboye kuyikontorora canke batagishoboye iyi ngwano kuyihagarika. Rero bakavuga bati ahubwo ni umwanya mwiza wo kugira ngo barondere ingene bohatiriza aba bose kugira ngo baganire, no kuvuga perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ndetse na perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky, kugira ngo baje ku meza y'ibiganiro baganire kugira ngo iyi ntambara bayiheze, kuko iyi ntambara irimo ko iratera ibihugu byinshi gukena, na cyane cyane yuko nibi bigwanisho bariko baha Ukraine biriko bituma ibi bihugu bivuga biti mbega twebwe twotegwa twokwivuna gute ko ibi bigwanisho bisanzwe bizimvye. Aho rero n'ibigwanisho biba byakozwe imyaka myinshi. Ukraine kandi nayo iriko isaba yuko yotangura kwihingurira ibigwanisho bikomakomeye bifashijwemwo n'ibihugu bya Buraya ndetse na Amerika. Ukraine rero ikavuga yuko ikeneye nayo kwikorera bino bigwanisho, kuko ibi ni bigwanisho bituma wubahwa, bituma utinyika, bituma abantu benshi hirya no hino ku isi, bituma ibindi bihugu bigutinya, kuko biba bivuga biti ibi bigwanisho ukabikora ko ushobora konona byinshi. Rero Ukraine ikaba yaratanguye kugerageza gukora ibi bigwanisho ruhonyanganda nayo kugira ngo itere ubwoba umwasi, itere ubwoba Uburusiya, ariko kandi bikaba ari ibintu bisaba imyaka myinshi kugira ngo iki kigwanisho gikogwe, kandi bigasaba n'amafaranga menshi, mu gihe kandi Ukraine nayo yugarijwe n'ubukene, kuko iyi ntambara itwara amafaranga menshi. Kugira ngo Ukraine ishobore kugwana ino ntambara bisaba yuko ishigikirwa, bisaba yuko ihabwa amadeni, bisaba yuko ihabwa ibigwanisho, bisaba yuko ihabwa amafaranga, bisaba yuko ihabwa ibiribwa, n'ibintu byinshi cyane iki gihugu gikeneye kugira ngo kibandanye kigwana n'Uburusiya. Uburusiya busanzwe bwari butunze, busanzwe ari bunini, ariko nabwo nyine bukaba bufise ibyo buriko burahombera muri iyi ntambara bitari bike, bituma abantu benshi bavuga bati aba bantu bategerezwa kuganira, bategerezwa kuja ku meza y'ibiganiro. Ni intambara musanzwe muzi yuko tugenda tubashikiriza ku munsi uko bigenda bimera, dutera tubashikiriza inzira itera ifata. Rero turabashimiye kuri aya makuru mwakurikiranye, mushishikara mudukurikirana, tubabwira yuko mushobora no kuyasangiza abandi, mukanadukurikirana ku mbuga zose dusanzwe dukoresha, imbuga ngurukana bumenyi. Murakoze rero cyane, naho utaha. Morning Burundi, Uburundi burakeye.